Wana vesi gihe yasambuka narababaye cyane kubera reka kugugumwa bwaramuvunye ku musaraba igorogota yarababajwe kugira tunezegwe yambaye ubusa kugira tubegwe yikoreye ibyaha byacu kugira ducungugwe tunababarigwe tugendere mu mahigwe. Mahoro nshuti bakunzi ba Bujahit TV mwe mudasiba kurikirana ibiganiro bya Bujahit TV turamukije amahoro y'Imana agumane namwe nkuko tuma tubikora reka tuzikengurikira Imana iyo muri kumwe natwe hamadusho dukengera namwe bakunzi ba Bujahit TV ndi kumwe n'umurapa ari muri style ya gospel. Vipi bro? Safi bro. Neza ndashima cyane gose. Bora batakuze widondera gute? Nitwa Moses Victor, nkaba ndirimba muri TCC gisigura the spirit soldiers. Ego kumbure je ndashaka kumwita Moses novuga uno munsi vyagenze gute kwanza mu gitondo kugira ibintu bigende neza? Ibintu je vyama bimeze neza igihe cyose, kuko ikintu nizera ni kimwe, nizera yuko uri muri jewe ari we Kristo, ibintu byose arabitunganya mu nzira zanje zose arazitunganya. Bisigera ko nawo uvyuka mu gitondo ntusenge ati urizera yuko Jesus Christ arabikora byose? Gusenga no, dutegerezwa gusenga ubudahumeka nkuko ijambo ry'Imana rivuga, aho mba ndi hose. Afite gusenga ni ikintu gumizana mu mutwe. Iyo ukunda umukunzi umwamana mu mutwe wawe, icyo buri kurakora cyose ubu mwiyumvira, nuko no mu buryo niko cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ati ngo dusenge ubudahumeka. Ego dusenga ubudahumeka mbe hajya Moses kumusesenga kangahe? Novuga yuko na turi kumwe ndiko ndasenga kubera umukunzi wanje ngo mandamwibuka kirakanya. Ego ni benshi muko baradukurikirana muce mwibaza ibibazo ati mbega Moses wari muri plateau za Bujahit TV gukora iki yatuzana indirimbo yiwe shasha. Indirimbo inovuga yuko yuzemwe imicano myinshi n'imistari myinshi. Bab unaya kucana bro byarubiza namuntu amaze kubira kuzigucanaga bro? Ndabizi kuko je ndi umuziki. Uri umuziki? Ego umuziki ni wewe? Ego bisigura gutema? Navutse ndi umuziki kuko nico naremewe gukora hano ku isi. Ego umuryango wanyu nuririmba wenye? Oya umuryango wanje wose uraririmba. Baravuga ko aba rapper kenshi ngo style yanyu ngo benshi nta mu rapper yoba arapa atanyura umogi. Ivyo rapper wa vyo utanyura umogi man. Ivyo ndashobora kuvyemeza, ariko tuvuze urumogi ruratandukanye na drogue iratandukanye. Mu bisanzwe nta numwe ashobora kurapa kubganje atari drogue. Ego ora widroga kuri rape? Mpora ndi droga mugabo ni droga mpemu yera. Kabisa. Moza kubwira tugira ngo arape ngo arape style ya gospel yiwe abanza kwidroga. Widroga iki bro? Ijambo ry'Imana abanza kwiyarura mu mutwe. Ariho vexe ivuga ati ngo ntimukaboregwe vino irimo ubuhumbu ariko mwuzure mpemu yera. Ni kuvuga iki? Ijambo ry'Imana gashira rivuga ati ngabagendeshwa na mpemu yera nibo bana b'Imana. Urumva ngo ntacyo dushobora gukora tudafise mpemu yera. Rero muri twebwe turikuramwo hama tukuzura mpemu yera. Urumva mpemu yera aca dukoresha. Urumva mpemu yera yari karagukoresha. Novuga iki? Si uri kuritwara n'inzoga rero canke urumogi yo biriko biragukoresha, si wewe uri kurikoresha n'urumogi ruba ruko ragukoresha. Natwe rero ni mpemu yera dukoresha. Murimba rap novuga muri style ya gospel benshi nakunze ko harura nk'abantu barimba gospel kubera iki? Mu bisanzwe abantu bose bafise ingene batahura. Tubashaka muri category abantu barimba gospel. Ego ariko siko bimeze, bivana n'ingene bakuze. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati ngivyaremwe byose bihimbaza uhoraho. Rero na hip hop yararemwe nkuko reggae yarimwe, nkuko zuki canka yanda mastire yarimwe. Rero kuba ari ingabire yanje ntegerezwa kuyikoresha mu guha Imana icubahiro. Rero rap nawe nyene urashaka kuyikoresha mu kuvuga ubutumwa? Cyane gose. Narakunze indirimbo y'umufrere wanje
yitwa Prince Mshindi aho yavuze ati ngo imbugita ngo mu minwe y'umwicanyi irica igatikiza ariko ngo mu minwe ngo y'umuganga irabaga ikakiza. Rero imbugita ushobora kwikoresha nabi cyangwa ukayikoresha neza, ivyo vyose imbugita si icyaha, bivana n'umuntu ariko arayikoresha uwo ariwe. Kuri ki washimye gufata iyo mystère yawe ukayitwara muri gospel utayitwaye muri secular bro? Niko bitegerezwa kumera. Ni cya kindi nyene nakubwiye, ikintu cyose cyarimwe kugira gihimbaza Uhoraho, nico gituma ibi nkomokamwo vyose, ivyo niyumvira vyose bitegerezwa ko Imana icubahiro. Baravuga ko inosi ari ya satani, ya shetani, ya sekibi. Ibintu vyose vyanovuga yuko vyabaye après Imana maze kurema abantu n'ibintu vyose ngo presque vyose ni vya shetani. Tuvuge vya ma style yo kuririmba, ama reggae, ama hip hop, ibiki vyose ni vya shetani. Imana uravyemera bro? Yeah. Weriki kuko vyose vyaremwe na Imana. Ego. Kubera iki none kubgawe ushobora kwiyumvira ati kubera iki none umuntu yumvise rap canke hip hop bace batahura ko ari ivyisi gusa? Umuntu yakreye hip hop novuga iki no w'Imana. Ikintu novuga nuko satani akwirikira cyane abantu bafise amatala, ingabirano kugira kijya kintu giheshe icubahiro we, ariko kijya kintu ukizanye ukagihesha Imana icubahiro kiba kigiye mu kibanza cyabyo. Ego mu bisanzwe satani ntarema, oya umuntu yashize hano ku isi ni washobora kurema. Rero satani novuga ati aritiza. Bega nk'umuntu novuga yuko we urimba rap sivyo muri gospel, ni giki ubona umenga wa wundi arimba secular iyo bahomvye kuba atarimba gospel? Umuntu novuga iki, novuga yuko umuntu wese kinaba ikarakora abona yuko ari inyungu, ariko nkundi jambo rivuga ati ngabarongorwa namwe muri bo bana b'Imana. Sishobora kumucira urubanza ngo ibintu ngarimwo ngo bimeze ukuntu, ariko ikintu ca mbere no musaba uwo muntu niko yo kwakira Yesu ko ari umwami n'umukiza mu buzima bwiwe hama kamurongora. Ego yamaze gushika ugahemukira Imana gute kayikora ivyo Imana idashaka. Mu bisanzwe novuga iki, je ndagendeshwa na mpwemu yera. Sinumva ingene shobora guhemukira umuvyeyi wanje. Ego icuvuza ati rero Moise kuri we ntigera hemukira Imana n'umusi wa rimwe. Ntiwigera ucumura. Gucumura hari itandukaniro y'umunyavyaha hakaba n'itandukaniro y'umugororotsi. Rero kubganje ndumugororotsi, ariko atari kubganje navyigize, ariko ari Kristo yabingize. Ico nkora cyose hari ikintu Imana yatanze. Novuga iki, burya iyo uvyaye umwana ikintu cyose yokora umwana ntashobora kuguhemukira. Ababikoze mu kutamenya, kandi umuvyeyi aguma mukunda, kandi aravuga ati peu importe ivyo umwana yakoze vyose biko bimeze kose umwana wanje. Yego biza kumbure abantu bifuza kumenya byinshi kuri Moise, ndazi ni muri benshi. Mbe hajya ijya ndirimbo yitwa gute bro? Ni indirimbo bita amatora. Kuri ki amatora? Kubera ndumu evangeliste. Yego amatora ya chef de quartier ya nyumba 10 yandi. Mu bisanzwe icyo novuga, amatora yaraheze, mugabo abantu ntibazi ko amatora yaheze. Yaheze gute man? Yego amatora ya Kristo yaratsinze. Amatora ya Kristo Kristo yaratsinze. Mugabo rero hariho n'abantu bataramutora, kandi byategerezwa kuba ngombwa yuko umuntu wese ategerezwa gutora Kristo. Rero iyo ndiko ndavuga ati mu matora tuzotora nde? Dutore Yesu,
kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndiko ndakangura abantu bamwe bamwe mwe muri ko muranyumva ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ego kandi niwe azotsinda. Ego niwe azotsinda, yaratsinze kandi azokwamatsinda ibihe byose. Ego kabisa ko umuntu we bayifuza kumenya byinshi mbe bujyanyaga freestyle gatoye kuri ndirimbo yawe gatoye. Okay, utora nde muri ubwo bwami, utora nde muri ubwo bwami, mu matora tuzotora nde Yesu. Sinkunda kwiririmbana uvuge Yesu. Ego yezurafa. Okay, mu matora tuzotora nde Yesu, mu matora tuzotora nde Yesu, mu matora we utora nde Yesu, 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 mu matora tuzotora nde Yesu, mu matora we utora nde Yesu, mu matora tuzotora nde Yesu, 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 Yesu. reka kugugumwa bwaramuvunye ku musaraba igorogota, yarababajwe kugira tunezegwe, yambaye ubusa kugira tubegwe, yikoreye ibyaha byacu kugira ducungugwe, tunababarigwe tugendere mu mahigwe. Iyindi mbega ugeze ku indirimbo zingahe bro? novuga ko ari indirimbo ya mbere, ariko turi kumwe na timu yanje yitwa TCC The Spirit Soldiers ndongoye kandi nkunda cyane. Tumaze gukora videos ibiri ariko n'ama freestyle. Ego mbega ko baratanguye nuvuga kuvuze ko ari indirimbo yawe ya mbere, nizere ko music ari itariyo ukitangura bro. Oya, music siho. Ndazi ko wahuye na byinshi imana, ushaka kumbwira ikintu kiba kitera kize kubabaza muri industry yose? Kimwe ufa wibagiye ntarakizwa. Ego beze gute? ntarakizwa niko novuga yuko hariho igihe narakunda music ya profane cyane gose. Rero harageze team narindimwo, ndazi kuyibuka, yitwa Wanaveski Course ya Sat B. yabarinze hamwe na Sat B. muri Wanaveski. Ego kare ngenda gutuva muri Wanaveski. Wanaveski gihe yasambuka narababaye cyane kubera wari umugwi wari ufise iyo uri kuraja, mugabo irasambuka ukuntu muri game ya music. Rero game baragenda ba PUBG baragenda. Rero muri ico gihe narababaye kubera kubona twaratandukanye ico gihe n'umuryango, ariko natahuye ikintu mu nyuma yuko wari umugambi w'Imana kugira ufate Moses wahoze yitwa Real Game muri profane, imuhindure Moses Victor kugira azana gakiza haba muri quartier mu Burundi no mu Ubise Sat B. Yavuze Sat B kuri wewe ko bavuze ko mwaratanguranye na Sat B muri Wanaveski, utahuriki navuze Sat B utahuriki. Sat B muzi gute? Sat B n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Novuga ari muri batanu bari imbere kandi babizi kandi bafise ishaka. Kandi hari ikintu mpora ndamurabirako, arafise ishaka gishi, arafise speed, arazi yari karaja. Ego novuga yuko ndashima ibikorwa vyiwe kandi cyane gose. Ego unamappreciate na kipindi yeye anaimba Sekila bro, kandi urimba gospel man. Urazi ko abantu barimba gospel kenshi bako bari contre n'abantu barimba Sekila bro. Sishobora kumupinga. Mushiga kuri kijya kintu wewe akunda. Uravyo umuvandimwe wamwigize kugendana. Sishobora kumujajinga ngakora ibi. Umwanya wiwe niwe washika. Ego kandi ndizera mu bantu bazoja mwijuru umunsi n'umunsi. Urizera mu bantu bazoja mwijuru? Sat B azojayo. Uvuze ati urizera mu bantu bazoja mwijuru yuko Sat B azojayo kandi igihe kizoshika. Ego kombere tuzamutumira ubundi Moses atubwire ukuntu Sat B azoja mwijuru n'ukuntu atirimba Sekila bro. Urizere ko umuntu arimba Sekila ko ashaka kuja mwijuru gamani? Mu bisanzwe sitwe ducimanzi, ariko Sat B wuboni no Moses ushobora kuboneca.
ariko ari abantu benshi barimba gospel cyane cyane abantu babakizwa ntibatabura yuko umuntu arimba sekera ko nawe ashobora kugira amahirwe yo kuja mwijoro byo rabizi cyane uvuga karo kutamenya ego kuko bwiwawe uratahura yuko n'umwicanyi bo bavuga karo umwicanyi urashobora kuzoja mwijoro kamusangayo ni wewe n'abantu wishe avuga ati ni jewe twarahuye na Kristo kuri rya minota ya nyuma twarahuye na Kristo kishingo cy'imanza ngo yaragiye mu muriro ngo vyaraheze no mugira ngo murigisha Sadbi ndabona bizobagoraga man Sadbi twari mu mizima kandi ubwira tawure Kristo bizomugorora bizi yaremwe n'Imana kandi ikintu cyose Imana yaremye Imana iracagikunda ashobora kwibaza yuko si je nzotuma kizwa ariko ubuntu bw'Imana ariko urizera ko Sadbi bazokizwa cyane gose yakire Jesus nk'umwami umukiza wiwe cyane gose sure bro ego kabisa reka tuvyizere nkuko Moses abivuze kumburere ku bantu bayifuza gukurikirana Moses kuri Instagram Facebook Twitter yitwa gute na YouTube nkoresha Instagram ya y'umugwi ndongoye The Spirit Soldiers kuri Facebook Instagram na YouTube ego niho nibikorwa vyacu biri ushaka kuturondera kuzo kabisa ni Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibazara bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor on the mic ya Beni behind camera Scott professional tuzosubira rero inshallah Imana ibikunze nimugire subscribe bye